naho vyoshika tukavuga tuti twebwe mwishengera abaririmbyi bacu kirazira guhagarara imbere y'ishengero utambaye ikanzu kuririmba abarati oya nukuri tezo wikwije ntacobuza hari amashengero amwe avuga ati ivyo kuvuza amagitara electrique n'amasoro no fuko avuga organe ivyuma bitekanye byose vyarabaye no muri ico gihe hari abantu bavuga ati oya kirazira kuvuza ivyuma nta bintu bivuga cyane reka twaje gusenga nka Martin Luther yarasangwa ari umu instrumentiste imbere yuko aja kwiga ibintu bya theology donc yarimba tenoro nziza yaravuze ico gihe bayita guitare bien sûr ngari instrument précurseur de la guitare yari umuntu akunda innovation ngiye yavuye muri katolika yaragize razanye impinduka kubijanye n'ingene abantu bakwiye gutazira niki ariko nabandi nka ba Calvin bavuga bati oya ivyuma ntibikenewe piano amahoro ntibikenewe birasamaza umuntu ntiyumvirize neza Imana urumva nk'ivyo abantu babitandukaniye ko nta kibazo mugabo ugasanga bya bindi vyibanze bavyumva kumwe ivyo vyari ivyahe ivyo bintu vyibanze nivyo rero nshaka kuvuga ko ivyo bintu vyibanze kugira n'abandi bose bamenye ivyo bintu murakoze bikunda kuvugwa mu majambo y'ikilatini atanu n'amajambo asanzwe ubwa mbere sola scriptura ni jambo ry'ikilatini risobanurwa seul les écritures iri jambo seul risobanurwa ko atakindi kintu gifise ububasha bwo kurongora ivyo twizera n'ingene tubaho atari Bibiliya gusa si migenzo y'idini si ibintu twabwirijwe n'abasogokuruza n'aba pastori bojamwa kumvikana ikintu kitawaye n'ijambo na Paul yavuze ati najeyo ninagaruka naho zumaneka avuye mu ijuru rero sola scriptura gwari urugamba rukomeye kuko hari ibintu katolika bari barumvikanye mu manama y'utare concile bakavyumvikana bavyemeje bagaca bishira mu vyizegwa batetera ati oya sola scriptura ivyanditswe gusa ivyo bifise autorité iri suprême kandi ni absolue nico gihe Bibiliya ntiyabaho bashaka kugira yuko abakatolika ko aranyumviriza nama nabibabwiye nabuza n'umupadiri wabo bibasigurira nimba no musi abakatolika bashaka gusoma Bibiliya bashimira abaporoti au 16e siècle iyo amasekuru ndavuga nta mukiristo yari yemerewe kugura Bibiliya ngo ayisome baramusomera nakubwiye ko na Martin Luther ari muri monastère ya bene Augustino Mweranda yasomye Nouveau Testament yinyegeje n'akabuji musi yifuse ishuka kugira ngo umuserivera ntamubone umuntu ariko arigira ivy'Imana ukamuza gusoma Bibiliya kuko bavuga bati wewe ntayo wotahura reka twebwe tuyitahura tukubwira ivyo ukwiye kwizera none yumva ko autorité absolue barinde wabisigurira ntabwo ari Bibiliya ni autorité ecclésiastique rero sola scriptura cyari ikintu gikomeye cyane au 16e siècle no muri tuba tukivuga uti sola scriptura bashinga ya protestant yagiye he ko ari ivyo vyatuvyaye sola scriptura iri hejuru y'icyo pastor akubwiye iri hejuru y'icyo prophet akubwiye ako bahigiye basoma ivyanditswe kumva nundi arabisomye bose bako umwe aduze muri no rundi amanutse muri sud ivyo tubigaruka ko mu mwanya ivyo na interpretation sivyo ariko abantu barashobora gusanga bahushije ingene babonye igisomwa ariko umutima wo kuvuga ico Bibiliya ivuga uwo mutima uwufise Imana yagufasha ntuhusha ariko iyo ushaka kwiheka kugisomwa kugira ngo uvuge ivyo ushaka uzokwa mutura ivyo wewe ukeneye mugabo iyo ufise uwo mutima wo kuca munsi y'ivyanditswe muri rusange uzosanga ivyo ukuyemwo bifitaniye isano n'ivyo abandi bera bagiye baratahura mu vyanditswe